Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya kubagezako iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye tugiye kubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye bivyutse biriko biravugwa muri iki gitondo. Turi kuwa gatanu kw'igenekerezo rya 24/0/2025. Baramenyereye ko tubashikiriza amakuru atohojwe neza mu sata bigiye bitandukanye. Hari amakuru menshi ariko aravugwa mu ntwaro no muri politike niyo tugiye kwibandako, ariko kandi no mu rudandazwa turaza gushikayo kugira ngo bumenye ibiba biriko biratangazwa. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru agezweho. Ishirahamwe Prestige ry'umukenyezi wa Perezida Varisito Ndayishimiye rafise imanza zibiri zikurikiranwe ko mu gihugu ca Tanzania kubera amanyanga ryagirizwa n'amashirahamwe arenga 5 baba bagiranye amasezerano y'ubuguzi bw'igitoro. Amakenga rero akaba atera yiyongera kubijanye n'iya mafaranga asohorwa mu kiga ca leta mu gihe mu kiga ca leta y'u Burundi adasiba gusohorwa amafaranga y'umurengera yitwa ko ariyo kuriha ibitoro vyinjijwe n'ishirahamwe Prestige Investment. Muri amakuru mugiye kumenya amatohoza Radio RPA hamwe na Bob Rugurika bo barakoze kuri iryo shirahamwe ngo ryashize imbere kunyonoranga amatungo y'igihugu, kuko BRB canke banke y'igihugu niyo gijejwe kubahereza amahera ngo bakoresha muri ivyo vyo kurangura igitoro. Uti vyoba vyifashe gute hagati ya mukakaro 2022 na ntwarane 2023 miliyoni zirenga 123 z'amadolari zaranyurujwe biciye mu banki nkuru BRB, banki Bankabo ni banki y'ubudandaje y'abanyakenya KCB. Miliyoni zirenga 21 z'amadolari nazo nizo ziriko zishuzwa yashiramwe Prestige mu gihugu ca Tanzania, ari ryo shiramwe ryagirizwa kutariha abari haye bidandazwa. Urwo ruhombo rwose rukaba ruharurwa kuri leta y'u Burundi yishize ishiramwe Prestige ry'umukenyezi wa Varisito Ndayishimiye. Igitigiri cayo mahera y'uruhombo akaba abandanye yongera kubera ubwato burimwe ibitoro bitarishwe na Prestige bacugaraniye mu mazi kivuko ca Dar es Salaam muri Tanzania. Ayo manyanga yose akaba akorwa ni banki nkuru y'igihugu ku mategeko ya President Ndayishimiye n'abajenerali babiri harimo Ildefonse Barurema na Aloys Sindayihebura no guserukira imbere y'amategeko ishiramwe Prestige Investment. Nkuko tubisanga ku rubuga rw'ikinyamakuru Daily News cyo mu gihugu ca Tanzania, ishiramwe Prestige Investment ryo mukenyezi wa Perezida Varisito Ndayishimiye yitwariwe muri sentare nkuru y'igihugu ca Tanzania mu kwezi kwa kane ku mwaka uheze 2024. Ayo mashirahamwe arenga 4 adandaza ibitoro niyo yitwariye Prestige. Ayo harimwo Nomora Trading Pte Limited, Lamar Commodity Trading, Ibanki BCB yo mu gihugu ca Kenya hamwe na Lake Oil Limited. Ayo mashirahamwe karane rero yitwariye iryo shirahamwe ry'umutambukanyi mukuru w'igihugu ryahigiriza kutariha no kutubahiriza amasezerano y'ubuguzi. No mu kwezi kw'icenda umwaka uheze 2024 shirahamwe Prestige ryarasubiye kwitwarirwa mu butungane muri Tanzania nyene n'ayo mashirahamwe yandi abiri ayagiriza guhemuka ku masezerano. Ayo nayo ni Standard Petroleum na MBM Petroleum yishuza Prestige Investment amafaranga agera ku miliyoni 21,700 z'amadolari y'abanyamerika. Ngo banza rugera kabiri rwatumye igitoro shiramwe Prestige ryategerezwa kwinjiza mu Burundi gica kizibirwa mu mazi y'ikivuko Dar es Salaam. Gushika no munsi rero amakuru duhabwa nabo mu bushikiranganje bw'igiga ca leta avuga ko ubwato bwuzuye ico gitoro bukiri mu mazi y'ikivuko ca Dar es Salaam, ibituma leta y'u Burundi ishobora kuzohagirira uruhombo rukomeye kubera ibanki nkuru BRB ariyo yishinze ishirahamwe Prestige. Ku munsi rero hakaba yongera ko n'ibihumbi 32 vy'amadolari kubera ubwo bwato bwagumye mu kivuko ca Dar es Salaam muri Tanzania. Mu bushikiranganje bw'igiga ca leta rero bakaba bavuga ko amafaranga y'ihadaba amaze kurenga miliyoni 5 z'amadolari hatarimwe ikiguzi c'ico gitoro. Aha rero amakenga akaba ari menshi mu bushikiranganje bw'igiga ca leta kuko batumva ingene ishiramwe Prestige riguma ryagirizwa kutishira mu gihe banki nkuru y'igihugu BRB ryama ryishinga ishiramwe Prestige idasiba gusora amahera y'umurengera yitirirwa ibitoro bizanwa n'ishiramwe Prestige. Bere kuduha amakuru rero bagatinya ko inyuma y'ico gifungo hashobora no kuba harimwo kunyuruza ku murundi munini amafaranga y'umurengera canke ayo mahera akaba ajanwa mu mugambi
bw'inyegeje wa leta ya Perezida Varisito Ndayishimiye. Mu matohoza radio RPA imaze imisi ishikiriza rero bikaba vyaragaragaye ko ubukene bw'igitoro vyugarije Uburundi n'abarundi biterwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ubwiwe agaca akoresha imvugo z'ibihushane zitandukanye mu gusamaza abarundi n'inzego z'igihugu. Ivyo rero akabikora kugira akingire ikiba umukenyezi wa Ndayishimiye yakoresha shiramwe afise mu mutaya Prestige mu manyanga yo gusahura amafaranga y'umurengera mu kigega c'igihugu. Ivyo vyanagaragaje ko ari naco gituma President Ndayishimiye yakuye banki nkuru BRB mu kibanza yahorana akayitwara kuyigira kimwe mu bisata bitwarwa mu biro y'umukuru w'igihugu. Abatari bake rero baribuka ikorwa ry'ifungwa ry'uwahoze atwara banki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengera Ntwari aho ryavuzwe ko yazize ivyo yabwiye abafasha Uburundi ku bijanye n'amafaranga mvamakungu y'umurengera ishiramwe Prestige ryasahuye kugira ntabandanye amenya ibanga uyahoze arongoye banki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengera Ntwari akaba araciye akurwa mu munyororo akanya gato rero bakaba yidegemvya mu gihe yari yagirijwe ibyaha bikomeye mu guhungabanya umutunzi bw'igihugu. Ariko rero Varisito Ndayishimiye n'umukenyezi wese bo bonyene bari inyuma y'ubwo busuma n'ubukene bw'igitoro. Umuyobozi mwishikira mu biro kwa President General Izisinda yihebura hamwe n'utwara urwego rw'iperereza General Defonse Barurema barakoresha inzego z'igihugu muri ubwo busuma bw'inyegeje inyuma y'ubukene bw'igitoro. Makuru dukora mu banki nkuru y'igihugu PRB no mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta amenyesha ko abo uko ari babiri bakoresha inzego z'igihugu mu kuziha amategeko bavuga ko ku nyungu z'umutekano w'igihugu. Uhagarariye ku mugaragaro shiramwe Prestige Investment akaba ari umunyarwanda Bonaventure Kirizimana, ariko kandi n'ayandi makuru avuga ko hari n'abandi bantu batazwi bahora bakoreshwa mu gushira imikono mu nyandiko zikoreshwa muri ubwo busuma. Nkuko rero amasoko yacu n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta nabwo bisigura hamwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji gushira hamwe Prestige ry'umukenyezi wa President Ndayishimiye ririko rirahinyanya urundi mukenyero kubandanya ridandaza ibitoro mu Burundi bicishije mu yandi mazina y'amatirano mu mashirahamwe akora urudandazwa rw'ibitoro. Masoko akavuga ko hanini ivyo vyatewe n'amatati iryo shiramwe Prestige rimaze kugira umwaka uheze 2024. Matati yatumye shiramwe Prestige ryitwarirwa muri Tanzania twabibabwiye. Makuru rero duhabwa n'abategetsi mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta kavuga yuko muri kino gihe shiramwe Prestige ririko rihindura umukenyuro kugira risimbe izo manza muri Tanzania maze ribandanye rikora ku izina rya Wellbread. Iryo naryo rero akaba ari shiramwe ririmwe igifungo cinshi kuko iryo zina rikoreshwa n'udushami twinshi mu bihugu bitandukanye. Hari n'ayandi mazina y'amatirano akoreshwa n'amashiramwe yo muri Congo Kinshasa nka Congo Oil Business, One Planet Sarde. Amasoko yacu rero akaba avuga ko n'umunyakongo yagaragaye mu kiganiro ca President Ndayishimiye n'abanyagihugu mu mpera z'umwaka avuga ko afise igitoro mu gihugu cangura yoba ari muri iyo mikenyero mishasha ya President Ndayishimiye n'umukenyezi wa Angelina Ndayishimiye ndayubaha mu kubandanya basasira indava mu busuma ishira hamwe Prestige. Ivyo muri Prestige rero ni gutyo vyifashe. Hari n'ayandi mabanga menshi abandanya kuja habona muri iryo shirahamwe rero tukazobandanya no kuyashira habona kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Amakuru ava mu Cibitoke aravuga ko abarimyi bidoga ko bariko baranyagwa amatongo yabo n'umushikiranganje wa mbere. Ni inkuru y'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Abarimyi bo mu makomune yo mu ntara ya Cibitoke ari mu buraruko bushira urengero bwo Burundi baserura akababaro kabo kanini nyuma yaho amatongo yabo yanyazwe. Ingingo yafashwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca imvukira y'iyo ntara. Ayo matongo rero nk'uko abanyagihugu babivuga nayo barazwe na basekuru babo, ariko ubuyobozi bw'intara bwemeza ko yari amatungo ya leta. Bikaba bisigura ko yosubiranwa mu ntumbero y'igikorwa kinini cyo gusubiza leta amatongo yayo. Hari intahe rero ziteye ubwoba kuko abashinga intahe bari aho hantu babivuga. Inyagwa ry'amatongo riraba hanini amatongo yahoze ari ayo mw'ishiramwe ry'uburimyi n'ubworozi Rugo Farm ari muri komine Rugombo. Ayo matongo rero yoba yari ahanini yahawe makuru wa leta y'u Burundi. Abanyagihugu barima ayo matongo rero bakiyamiriza igitugu c'abategetsi bakanemeza ko imirima yabo yariko irasarurwa ryafashwe ku nguvu. Amakuru atandukanye yemeza ko ayo matongo ubu musi agenewe ibikorwa vyo kubaka inyubako zijanye n'uburimyi, cane cane amazu yo kubikamwo umwimbu w'uburimyi n'ubworozi. Umwe mu bajejwe intwaro rero waho nyene yahisemwo ko mwidondoro wiwe utomenyekana, yongera agira ati abarimyi birukanwa batumvirijwe na gatoya. Amatongo rero akagurwa kugira ngo akorerwe mu kundi. Hari umupfunda yo kwigarurira amatongo y'abandi. Ubeheruka harabaye kwigarurira amatongo cane cane hafi y'umugwa mukuru Rugombo ku mitumba ya Mbaza, Mituha
Rutana kabiri na Rusiga iri hafi y'uruzi Rusisi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Amahegitari menshi rero y'amatongo ku mitumba ya Myave na Ndora muri komine Mushikiranganje wa mbere avukamo ya Bukinanyana hamwe na Buhoro muri komine Mabayi nayo nyene yarakozwe ko niyo ngingo. Umwe mu banyagihugu b'imyaka 80 bo muri ako karere yabajijwe na SOS Media Burundi agayati umupolisi Peter ikomeye muri CNDD-FDD riko rigarurira ubutaka bw'abasokuru bacu. Inkurikizi rero zikomeye mu by'ubutunzi no mu kibano nk'uko bivuga n'umwe mu bantu muri ako karere abisigura. Amatongo yanyazwe harimo amatongo y'itomate, imyungu, imyembe, umuceri n'ibigori hamwe n'amatongo y'uburagiriro bw'inka. Abanyagihugu rero birukanwe bakaba basaba ubufasha bavuga ko ivyo bishobora gutuma baterwa n'inzara kandi ko bishobora gutuma imiryango yabo ikena, bagasaba ko bosubizwa amatongo yabo bakagiriza umushikiranganje wa mbere ko akoresha nabo ububasha bwiwe. Mugwi w'imiryango rero yirukanwe ukavuga uti turasavye ababijejwe kudusubiza amatongo yacu no kubahiriza uburenganzira bwacu, ariko rero akamu kabo gushika ubu ntikarishurwa. Kuko rero hari inyishu yatanzwe ndabura amatari w'intara Cibitoke akabajijwe kuri iyo nkuru agahakana ivyo vyagirije. Kandi bizoza rero amatari w'iyo ntara ya Cibitoke agasigura agira ati ayo matongo yari aya leta abantu baca barayigarurira mu myaka y'intambara. Iyo leta rero iragize kandi vyari vyakoreshejwe mu buryo butemewe n'amategeko n'abantu ku giti cabo mu myaka y'amagume. Asigura ibiriko biraba nk'igikorwa cyo gusubiza leta ivyayo, ariko akirinda kugira ivyo avuze ku vyashikirijwe ko ayo matongo yahawe abategetsi begereye umuganga uri ku butegetsi. Ku bwa Buramatari rero kwigarura amatongo ya leta buzobandanya gushika musi leta izosubizwa ivyayo. Ibintu rero bikaba bitera kwibaza nubwo hari n'izo nsiguro z'abategetsi, ishavu ry'abarimyi bo mu Cibitoke ribandanya kuduga. Ni mu gihe uburenganzira abanyagihugu bushobora guhonyangwa kugira ngo horoherezwe leta n'indongozi za politike. Murumonge abunguruza abantu basaba ko ibiciro biduzwa. Ni mu ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi rero bagendesha amabisi n'amatagisi bagasaba ko ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa ku bwabikena ry'igitoro rikaba rimaze igihe rituma rero banakora bahomba. Abatunze imiduga yo kunguruza abantu baridogera ukuntu bahomba kubera uko ibintu vyifashe. Imiduga yo kunguruza abantu irazimvye cane. Imodoka imwe igurwa hafi miliyoni 210 z'amarundi, tudashekeza ko ari kuzigombora kuri douane. Ivyuma vyazo navyo nyene biduga buri munsi, ni kumwe muri bo asigura. Amafaranga yo kubungabunga izo modoka nayo nyene agoma yongerekana. Amafaranga y'impapuro zikenewe yarabaye menshi cane. Ikindi na cibido imwe y'amaritiro 200 y'amazuti igurwa amafaranga yabaye 400 kabivugwa n'uwo yongerutsa abantu. Igiciro kizwi n'amategeko akaba ari 80 vy'amarundi. Ivyo biciro rero vy'umurengera bikaba ari byo bituma basaba ko ibiciro byo kwinguza byoduzwa. Ico basaba leta rero ni iki ngiki: abagendesha imiduga basaba leta kujanisha ibiciro byo kwinguruza n'ibihe igihugu kirimwo, kuko ibiciro vyashinzwe na leta naho bihuriye nuko ibintu vyifashe, na cane ko igiciro c'igitoro caduze birenze aho kigurwa mu kinyegero. Mugabo abajejwe intwaro n'igipolisi bagomba bagabisha abagendesha imiduga kuzorenza igiciro kizwi azohanwa. Ufashwe akareha n'ihadabu riri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 500. Rero bigatuma haba kurabana riri hagati y'abagendesha imiduga n'abajejwe intwaro. Ikena ry'igitoro ryifashe nuko abagendesha imiduga bavuga ko bidashoboka kubahiriza ibiciro byashinzwe kubera ubukene bw'igitoro bugumaho. Batugura igitoro co mu kinywabi ugasanga litiro imwe igurwa hagati y'ibihumbi 35 n'ibihumbi 40. Niko rero babisigura. Abatanze binjiza igitoro mu kinyegero bakaba bafatwa nk'abagizi ba nabi ngo bahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Kero yashikiriza abarundi ijambo risozera umwaka umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye isavye abajejwe intwaro, abarongoye igipolisi n'ubutungane guhana bivuye inyuma abadandaza igitoro mu kinywabi. Ingingo rero ziriyamerezwa kuko umukuru w'igihugu abona ko guhana cane ari uburyo bwiza bwo gutuza urudandaza rw'igitoro mu kinyegura. Mugabo abunguruza abantu babona ko iyo nzira idashika uravye ingene igihugu kiremerewe n'ubutunzi n'imibano. Ubukene bw'igitoro bukaba buguma buba amananiza mu gisata c'ubutunzi, bigatuma rero haba inkurikizi zikomeye mu bijanye n'ubutunzi n'imibano, haba kunguruza abantu canke abiyunguruza. Turakengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubageza ko. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubashikiriza uyu munsi wose. Turi kuwa gatanu kw'igenekezo rya 24 ukwezi
ni 0-2025. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Hari byinshi rero tubatunganiriza mu ngingo zibigaruka ko muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, vugwa mu kibano ndetse n'irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, hamwe n'ibindi byinshi tuba twatohereje dufatikanije n'amasoko yacu. Umunsi mwiza, ndabibutse gufyonda kuri subscribe kugira ngo ujushikirwe n'amakuru yacu uri mu ba mbere.